Hi brother, makuru meze neza. Sorry, hajya wanyandikiye kare ndiko ndagenda. Nako ndarondera makuru. Kore dushitse kuri chat ntabwo dusubira gukoresha telefone. Niyo mpamvu banatasubiye kunkora sese mu rugo mukanya. Shanda gutera inkuru n'ukuri. Jewe vraiment urumva kera umuntu yahora mvuga ntibimbabaze. Kubera ko nari nyine urabona hari igihe ubu icuri ataco bikubwiye udashaka kurinda brand utarafata umumbere y'ahantu uri kuraja n'ibyo ushaka gukora ariko vuramubona nicaye ndabona nije ngo mbe serious nkore gospel mu Burundi ndayikore ndashyize ku mutima ibintu byo gukina filime manze mere nk'ubihagaritse gato izina ryanje ndarikoresha gukorera Imana samara batanga gupostinga njya video batanga gupostinga shapes boy bonye postage mu banda postinze narababaye cyo nararize kubona umuntu akuvuga ko ibintu nawe utazi je n'umusi nsoka muri hoteli abakozi bo muri hoteli nibo bantwaje n'ibintu nibo bamfashije no kubitekera bimwe mbara bindondera nkaza mbona ngo nibo ngo bagize ngo nibo ngo nari kumwe n'umuntu mu hoteli narize icandijije ni kubera ukuntu mba nziko Yes, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikirana amahoro y'Imana abane namwe bwe mwese mutadukurikirana no mugambwe ga Star TV amazina yanjye ni Star Boy the Ship Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kimararungu Loving Town ubeshi umukozi wo munzu Mr. Fasha warafashije Mr. I don't care Mr. Sharpman Dollar Boy all the way from Star TV all the way from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose I love support everybody in our country love it if you love me. If you don't so banyita Mr. Fasha warafashije kubera ko twese turi ngaha kubera twafashije nibaza ko n'umugwiza atunga muri kano kanya yaba Venera mu botuzi yaba Sioni n'abandi benshi batandukanye ibyo bageze ko byose barakoresha amafaranga yabo ariko hari abakozi bari gukora bariko barinjiza amafaranga kandi bariko barakora kugira bashobore gutunga imiryango yabo ariko kandi no gufasha babirimo kubera ko uriyanye n'amafaranga ataronse bari abantu baza gukora nibaza ko amafaranga atokwinjira so muri no mwanya reka nifurize irayidi nziza abayisilamu bose ariko ku musiramu ariko arangurikana za kubona ino video bwa mbere reka ndamubwira ati barakatu laidi idi mubarakatu all muslim abamizirima bose aho muri hose mu mande zine zigize isi reka ndabifurize irayidi nziza abanyibutse respect for you abatanyibutse nabone respect for you kubera ko dukundane twese turi bene mugabo umwe aho muri hose respect this is your day uyu n'umunsi wanyu nyuma y'ikiringo kitari gito muri mu mafungo hari benshi batakaje ibiro no munsi mugiye kubigarukana kubera ko no munsi mudazi muraza gufungura neza neje mufungure iki nivuze ko mutafungura neza rijya rimwe mufungura canke kabiri bisigura ko bitandukanye n'indi minsi mwashobora n'agacapa gatafuna gahura n'umwaka utafuna ariko mu gihe cy'amafungo mufungurira umwanya wabyo mufungurira umwanya wabigenewe mu gihe muri mu mafungo okay nuko so mambo zitumye nza hano murabizi ko zino social media hari gihe dupostinga ibintu abantu bakabitahura ukutariko uno munsi kuri no munsi mu Burundi hari abantu kuri no munsi turi muri 2026 ariko ubwenge bwabo cyangwa ivyumviro byabo bikiri muri 1900 canke muri 2000 ni hagufi reka tuvuge muri 1900 canke muri 1990 1980 1970 kuduga kuva ko 1900 kuduga gushika kuri 1990 hari abantu bagifise izo mind zikiri hiyo rero abantu bagifise mind zikiri hiyo yuko zikintu cyo muri 2026 bivanye nuko le monde évolue bivanye nuko isi igenda iratera imbere la modernisation nyene iguma igira iduga petit à petit urumva bisigura ko rero iyo le monde évolue n'ibintu biba bihari bigenda biratera imbere gake la modernisation nyene ikaguma nyene yiruka vitesse kuri vitesse nini kubera ko
uno musi twese twiruka gutera imbere, dushaka gutera imbere haba mu vyiyumviro, haba mu vyo dufise, haba mu vyo dukora, tuba twifuza gutera imbere. So rero uko kuntu usanga twebwe turi muri 2027 ukazana ikintu cyo muri 2027 canke 2026, wa muntu agifise ivyiyumviro bikiri muri 1900 canke muri 1990, usanga aguma muri 1990 agaya ivyo uri kurakora muri 2026 canke muri 2025. So impamvu ndi kuvuga ivyo, hari ibintu dupostinga kuri Facebook bari abantu tubihereza canke tubisangiza, ugasanga kumbure bariko barabitahura nk'umuntu ari muri 1900 or turi muri 2026. Bivuze iki rero? Hari post novuga yuko Alvera Muhimbare yakoze imbere yuko nza kuvuga ivyo yanditse canke rero iyo post Alvera yakoze yacinyibutsa umunsi nari merekeje Alvera Muhimbare agiye mu gihugu cy'u Rwanda, agira ave mu gihugu cy'u Rwanda acaja muri China. Ni foto twifotoje turi kumwe, abantu baca barakoresha application ya AI kubera ko abantu bagifise ubwenge canke bakiciyumvira nko muri 1900 bamwe apana bose, bamwe na cyane bakoresha imbuga za Facebook, bamwe hari abantu bakiri nyuma bataratera imbere, imyaka yabo itaragera muri 2026. urumva twe tugeze muri 2026 turabona ko ari application AI yabikoze, tugasomana na Alvera commentaire zikavuga ati ayo application kweri yagakoze. Munga usanga umuntu abifashe hose rakavuga ati nguru umukozi w'Imana ga Alvera. Abo rero bace batangara bakibaza yuko vyabaye, niba abantu rero bagifise ivyumviro bikiri muri 1900 nibarashika muri 2020, nibarashika muri 2000, nibarashika muri 2010. Rero abo bantu babaho nibisanzwe, kandi na cyane navuze yuko bakoresha Facebook cyane. Uraza kumenya impamvu ndiko ndavuga bino. Rero baradufata tuko turasomana, hari n'abansanze inbox baza umuntu akoresha WhatsApp akansanga inbox ngo ibintu mwakoze na Alvera. Byarangora ukuntu ndamusubiza, sinamusubiza ndamubwire ko ari application. Naca ninumira nkavuga ati okay, tu dois chercher impamvu bivyabaye wewe nyene ubwawe, ni devoir ndaguhaye. Naca ndeka kugusubiza kugira uzomenye impamvu iriya video yakozwe kuriya. Urumva muri ketere y'u Burundi biragoye kubona abantu bariko barasomana muri buriya buryo, kubera ikibazo tiyumvira ati ibihe vyanje vya kera, basi iyo myaka ya kera muri 1900 nta bantu basomana kuriya. Basi nkuko navuze ati uracyafise ivyumviro vyo muri 1900. Hariho sinema yitwa Tano, ku bantu mumaze kuyiraba agenda muyirabe kandi mudatahura iriba. Iyo sinema yitwa Tano nimba utarayirazo genda uyirabe, hari ukuntu isubiza imyaka imbere igasubiza imyaka inyuma. Paka Changa aho akisanga muri 2017 yari muri 1800 ko nguko. Nibaza yuko abantu mumaze kubona iyo film baraza kwitahura. Rero hari post Alvera Muhimbare yakoze, iyo post Alvera Muhimbare yakoze niyo mpanza gusoma kugira shike ku nkuru nyamukuru yatumye nza kuvuga bino. Kubera ko no munsi Alvera ariko aragirizwa yuko yasambanye muri hotel y'aba Pentecote ngaho onye murayizi, Eglise Pentecote murayizi yo ngaho ko nahangwa ari hotel visa amategeko yayo, ariko aragirizwa ko yasambaniyeho. So ndeka ndahera kuri post yakoze, ndanakubwira ati uwitwa Wemanera ntacyo ndamuzi ko ntituzina nyine turabajama, nta n'ibintu arakora novuga ngo binyemeza by'ibikorwa, ndavuga indirimbo mpimbaza kandi ivyo ndafite uburenganzira byo gukunda ibikorwa vyiwe canke no kutabona ibikorwa vyiwe ko atari sawa ku ruhande rwanje. Jewe nawo nshigikira, sikuvuga yuko ngo ndamukunda kugira nze kuvuga bino canke ngo ndamwanka, oya je naje gukora inkuru. Wema itariki 6 z'ukwa gatatu niho yagiye ava mu Burundi, bisigura ko unonse itariki 20 haize 2 weeks Wema avuye mu Burundi. Post Alvera yakoze imaze umunsi umwe igiye kumugaragara, bisigura ko après 2 weeks ivyo umuntu yari kuvuga kuri Alvera byabereye kuri hotel byari kuba byaravuzwe kera, ariko kubera iki biriko biravugwa uno munsi haciye umunsi umwe biriko biravugwa. Wowe uri kurankurikirana nibaza yuko uza gutahura wanashima no kunsonga, jewe ndiko ndaguha iyo message. Alvera haciye umunsi umwe akoze post igira ati bakundwa muraho neza, kubankurikirana murabizi neza ko maze imyaka igera kuri 3 narahagaritse gukina filme ya nyuma naherukiye ko gukina ni Intore Nindi, nayikinye muri 2020. Inyuma yaho nta yindi filme nasubiye gukina, nahisemwo gukurikira umurimo Imana yampaye wo guhimbaza. Uyu munsi ndazi ico Imana yamamagariye
ntabwo noba ngikina ibintu nka biriya. Ikindi usibye ko biba bigoye ko kera hacu hareka kudukurikirana ngo hatuvuge cyangwa hatuve inyuma, ariko kuba birabana umutima w'ubwo bankunda no gutahura barabona ko uriya mu Alvera atandukanye cyane n'uno munsi. Ibi ndabivuze kugira ngo nshime muri rusangi kuri buri mukunzi wanje wese yagize icyo anganiriza muri iyi minsi. So ubutumwa muri ko murama mwese nabwakiranye ugweze, kuko rungaragariza uburyo mu nkunda munsengere ndetse munashigikira icyo Imana yashizemwo mutifuza ko gitakara. Yesu abaho umugisha, kandi n'ubundi bwose muza kumpera hano nabwo bwose ndaza kubwakirana umutima ushima. Ndabakunda. Iyo ni poste Alvera akoze haheze umunsi umwe. Inyuma y'iyo poste nyene Chimamanda carakoroka. Rimwe nariko ndavuga ati le 6 Mars niho Wema yasubira inyuma. Kuva ico gihe haheze 2 weeks Chimamanda atagize icyo avuga, ariko amaze kubona iyi poste ya Alvera muhimbare. Murabizi ko Chimamanda icyo akora akunda gutyoza abakozi b'Imana. Kumbura hari abakozi b'Imana bitwara nabi, byo sino bihakana. Ariko kandi nibaza ko muri Bibiliya no handitse ngo murabe ngo ivyo mvuga ngo ni murabe ivyo nkora. Irevre ivyo ndashobora kubishingira naye, ariko uko biri kose kubera iki ino poste ya Chimamanda ije inyuma ya poste ya Alvera yakoze. Chimamanda yagize ati hari le 6 Mars zuyu muribuka ko Wema Nera umwe yafasha Alvera niwe wuyu bari kumwe. Yashashira ifoto bari kumwe. Yari amaze iminsi mu Burundi, ariko Wema ntasaragurika pe, ni umumama yiyubashe. Rero yaraye hamwe mu hoteli y'abapantekote, niho yakiriye abantu bose. So Wema yagiye itariki 6 z'ukwa gatatu nkuko nabivuze mu masaha yo mu gatondo. Rero kuva aza Alvera nawe yaciye aja kumusanga, bisigura ko Alvera yaciye agenda ajya baragumana. Ariko itariki 6 z'uku kwa gatatu plito niho Alvera yatuma ko umuhungu aje ngo mbahaye amafoto n'amavideo. So ngo cyangwa bafata ngo sinibaza ko Chimamanda yaronka video arije kuyipostinga tumashira ko emoji yayironse yo tumagira screen ya video call yabaye, ariko nimba atarabikora kubera ko atarabikora ico ni kindi kibazo. Kandi ico kibazo inyishu yacu wowe uri kurankurikirana cyangwa kuri bumva ivyo ndiko ndavuga bivanye n'ivyo yanditse uraza kuyiga isubizo. Uyo muhungu yaje nk'uje gusezera Wema kuko yagomba gusubira muri Australia. Barasezerana baraheza. Alvera aramwerekeza amugeza kuri airport, ariko wa muhungu aguma mu cyumba ngo agira abe aratekera impuzu Alvera ngo avuye kumuherekeza bace bataha. Alvera avuye ku kiga cy'indege yaragarutse ku hotel ajasubira mu cyumba baca barugara. Yahiri ibintu nk'ivyo. Abari bahari banelefonye kuri video call bacishije amafone mu madirisha bati umve babakobwa bawe numva iminiho gusa uye ibintu nk'ivyo. Ariko ubundi hajya kuri hoteli nta mugabo atubatse yemerewe kuhaza, ariko Alvera yari yabipanze neza cyane acamusigaho uwo muhungu ntiyamuherekeza kugira ngo aze kumusangaho mu hoteli batabizi. Bahejeje kugirana ivyo bintu sishatse kuvuga iterme yakoresheje mutuma muyisoma ndayishiramwo muri video. Bamwe bagiye guhamagara abamama bahajejwe baciye bagitanye twabo bashira mu modoka babaragiye kuko ntiyari kuhagoma, kandi Wema yagiye. Kandi ijya hoteli ubu hari itegeko ko abantu batubatse batinjira, ariko bakoresheje amanyanga yo kumuzana uwo muhungu. N'amanyanga ngo bakoresheje ngo aje gusezera Wema. Agiye Australia acamugumizaho wasigara aramufasha kwegeranya ibintu, kumbe no basanzwe babikora. Najwira ibiki n'ibiki prove ngoni yajwira ngo araza kuzana proofs sha sinibaza ko yari kumanza kujwira. Hari n'abantu nabo
hari n'abantu nabonye bariko bapostinga ngo wakera ngo yaruvera ngo irahari nta yihari mwabantu je nafashe umwanya ejo ndaja kuri hotel ngiye kuri hotel ico nakoze nabajije abantu nka batatu harimo umuntu yitwaye Rikama ninde TVP aruvera ari ikintu yoba yarakoze ngaho taruvera wayi ari imindirimbo mpimbaza mana hari umuntu wati bari bamaze iminsi bari kumwe ngaha niko baca bambwira uje ntaco nzi nta kimwe ndabiziko nkagerageza gushaka kubivuga numve ko hari ico babiziko bashobora kumbandaniriza kubera ko jewe ndose content mimi nikipata content na post uwe rafiki yangu utari umugenzi wanje kiri uko biri kose je mba nkeneye content yo guposta numva ntaco babiziko ndavuga ati finally mavya bintu bishobora kuba atari byo cyangwa ugasanga byabonywe n'umuntu umwe ariko muri jewe maze kubaza abantu bane nkumva nta numwe azi kuri kwavyo naciye mbona bya bintu ni gucafuza abantu nimwe rero navuga ati rero Chimama ni ibintu ya postinze babinye abantu bakiri muri miri nefs bashaka kwibaza ko ari ukuri atari ukuri bakica fan base ya Ruvera oro ivyo bintu nta ni byabaye kuko naragerageje no kuvugisha Ruvera inge numve ko nshobora no guplayingana ni yiwe brother makuru meze neza sorry hajya wanyandikiye kare ndiko ndagenda nako ndarondera amakuru kore dushitse kuri chat ntabwo dusubira gukoresha telefone niyo mpamvu bane tasubiye kunkora sese mu rugo mukanya shanda gutera inkuru n'ukuri jewe vraiment urumva kera umuntu yahora mvuga ntibimbabaze kubera ko nari nyine urabona hari igihe ubu icuri ataco bikubwiye udashaka kurinda blend utarafata imbere y'ahantu uri kuraja n'ibyo ushaka gukora ariko vraiment ubona nicaye ndavuga nije ngomba mbe serious nkore gospel mu Burundi ndayikore ndashyize ku mutima ibintu byo gukina filme manze mere nk'ubiragaritse gato izina ryanje ndarikoresha gukorera Imana samara batanga gupostinga njya video batanga gupostinga shapes album bonye postage Chimama ndapostinze narababaye cyo nararize kubona umuntu akuvuga ko ibintu nawe utazi je n'umusozoka muri hotel abakozi bo muri hotel nibo bantwaje n'ibintu nibo bamfashije no kubitekera bimwe barabindondera nkaza mbona ngo nibo ngo bagize ngo nibo ngo nari kumwe n'umuntu muri hotel narize icandikije ni kubera ukuntu mba nzi ko hari abakunzi banje batazi ibintu byo kuri social media ko umuntu ashobora kubesha rimwe navuga bo babibwira none iyo mubeshera mumora iki kwera nyene kandi ntuvise nyene ushobora kubasigurira cyakira ndavuga ati nakundi kandi nshobora kuvanga Imana izomana Imana nyembabazi twese amaya tubabari nawe uzomubabarira ariko nukuri nababaye cane gose wavyumvise rimwe navuga ati hari abakunzi badukurikirana badatahura ibintu bya social media ugasanga umuntu arakubesheye bagaca bagufata ukundi urumva ko Ruvera ataryohewe afise umubabaro udasanzwe bivanye n'aya majambo ibi bintu Chimama ndazarandika sometime murambona postinga na politike cyane ugasanga abantu bariko baradusamburira rero bakwiye kutwubakira hari abantu benshi bama bahebanye ingo zabo zigasambuka kubera ko hari amakuru y'ibinyoma ya postinzwe ugasanga wagiye gupostinga umukobwa w'abandi ari kumwe n'umuhungu ugaca ugira caption itariyo ugasanga wa muhungu bakundana barahebanye urumva so nibaza ko abantu daboro batahure social media icakububeshi n'ukuri ruriya rubuga rwa Chimamanda ruramuhemba none reka gukora content gute zitarizo kugira abona amafaranga none ukoze post imwe ikaguha nka $500 $200 wereka gukora post gute bubeshi nanje ku post bubeshi no ikora kugira ninjeza amafaranga aba bantu rero bari hanze y'igihugu kwera ko imbuga za Facebook zibariha twe ntizituriha of course aba bantu bari hanze y'igihugu kwera imbuga zabo za Facebook zibariha agerageza gukora inkuru imuha amafaranga gukora inkuru iza kurabwa cyane kugira abone amafaranga none gashaho ndonka $200 ndagucafuje je naje no bikora ngene amafaranga no bikora mu nyuma wanashima nkaza kuvuga ati bya bintu ntivyari byo ati nabitohoje muga amafaranga nayinjiki ega bavuga ati amafaranga ni musema ukweli burya abantu nico gituma n'abagwiza tunga iyo bavuze ikintu abagwiza tunga ni gake bavuga ko arababeshi kandi umugwiza tunga kuko ntiwobeshi wobeshi ushakiki abantu dukenye niko tubesha kugira tubone amafaranga canke turonka ubwizigirwa umuntu atunze ntashobora kubesha so rero ayo mafaranga noronka nakubesheye
nkaronka visibility kuri nani yanje ninjiza amadolari noreka kukubeshera gute rero abantu dukoresha imbuga za Facebook bamwe nimwiruke nibihe abantu mukiri muri mirinefsa kugira inkuru niyaza uzuyakirane umutima mwiza hamadene wimvira ibintu vyo bari byo canke sivyo sisohoke mfata ko ari ukuri mu gihe wo wavuze ko ikintu ataragira icashikirije nubwo atogira icashikirije ja mu mpande zibiri swate nivyo canke sivyo ureke kwanka umuntu ngo nikwera ko hakozwe post kanaka hari abantu bacafuza abantu wanashima none tubiza abantu bamwe bavuze yuko bahawe amahera kugira bacafuza abantu n'abantu murumva ba content creator bamwe bavuze ngo urumva canka ba influencer bampaye amahera kugira ncafuze kanaka ivyo vyarabaye kuri Dramati simbiza akavuga ati ngo Dramati yampaye amafaranga kugira ncafuze ngo B-Face nubwo tutazi yuko ari ukuri ivyo bibaho no muri Tanzania birabaho mu influencer bakamuha amahera bamwija ku bande ba Mr Pimbi bakabaha amafaranga kugira bacafuze Harmonize cyangwa Diamond Platnumz wanashima Platnumz wenyene akaguha amahera ati ntuka rigano n'abantu ngaha mu Burundi bavuga ati Nerina ati none yama yatusa abantu bamuhaye amahera tukagira ngo ariko arabatuka kumbe bamuhaye amafaranga bamurishe kumbe ariko arabagira promotion urumva Nerina ati yahawe amahera arishwe umuntu akemera akakuriya ndakurishe ntuka kugira yinjiza amafaranga bamuhaye ya promotion na nyene gutukwa avugwe ivyo vyama vyabaye rero sasa izi nkuru rero twama twashikirijwe tuzakirana umutima ariko dutahure competence zishobora kubarizo canke atariso suko nico nashaka kuvuga rero Alvera ndamuzi jewe nanje nkibone ya poste na guye impande zibiri naguye mu ruhande ruvyemeza n'uruhande rutavyemeza kubera ko twese twambaye umubiri twashobora kunyerera anytime mugaye cyo nakoze narasimbiye kuri Eglise Pentecote ndabibaza hajya kuri rya hotel ndaronka prove maze kugira ukora nako namuvugije Alvera yampaye no voice nubwo na playinze ngaha ntivyari vyemeye yuko nza kuyiplayinga ariko yihangane jewe ndiko ndashaka gushira ukura hagaragara nayo mpamvu na playinze atampaye uruhusha baba fana bi mubandanye mumushigikira hamukomeza nawe gukritika abakozi b'Imana mu mureke abandanya bakritika kuko hari giha abari kora n'abakorera promotion izotuma babakurikirana cyane bwa butumwa bwiza bukwirikiranwe n'abantu benshi cyane kuruta bamukurikirana so Idi Mubaraka ku bayisilamu bose mubandanye gustreaming indirimbo ya Natasha Ngenda banka wambonye iri ku rubuga rwa YouTube channel ni indirimbo imeze neza wambonye tuguma tunywa tuguma tunywa nyene no musaba isira muri ko muranywa namwe aho muri hose muvuga ati wambonye ndazi ko mwatakaje ibiro ariko gwero no munsi biro biragaruka abaswarundi mwese aho muri Idi Mubaraka abaswarunda aho muri hose Miracle Ropa Idi Mubaraka my brother abaswarundi mwese aho muri umunsi mukuru mwiza wa Raidi aho muri hose muryoherwe mwishime cyane abamizirima aho muri abaswarundi Chomba Idi Mubaraka mwebwe mwese mudukurikirana hano kuri Star TV Idi Mubaraka kuri mwebwe mwese abayisira mudukurikirana make sure ko amaze kora sabone kuri Star TV make sure ko uri umukunzi abushitse uri umukunzi ufise full access wagize sabone igikorwa gifa kuja kuri Star TV wabaye wa mbere kukibona suko none Imana ibahezagire mwebwe mwese mukurikirana Star TV ndabakunda cyane thank you so much.